umaze kumva AK47 chance machine gun amasasu atavanako ntibizokugora gutahura ko uyu ngomba ndakubarire ari king of hip hop mu Burundi. Fisi mirongo itavanako uyu baramuzi. Nkora marepe ya buri kanya mu kurapa nkimara niwe napinga buno buhinga sino fozi rasara. Umusi wafashe akanya ugatondesha abaririmbyi baririmba umuti wa hip hop ukagera ku mwanya wa gatatu utaramuvugamo uzoshutabura agapapuro kuko uzoburi kuribesha. Kubimatongo kuzina banyita kamirido ugize impongo mbiriza dogo nuko mutabura y'amarido. Dufatiye ku byo tubona n'ibyo twumvise turashobora kuvuga ko uyu ari we mwami wa hip hop mu Burundi. Uyu baramuzi kuri hip hop iyo ageze kuri stage agafata mic n'imbeba ziriruka akavumbika gatumuka. Utazokora ikosa ryo kwihenda canke ngo baguhende. Nguyu uwo bitwa FABELOVE vacation boy niwe mwami king of hip hop aha iwacu mu Burundi. Utazokwihenda na gato. Umwami wa hip hop mu Burundi kandi. Nubwo bamwe mu bamenyesha makuru bakunda kumwirengagiza, ariko uyu niwe yarahiye aravuga ko atazokwiga ahemukira umudeho wa hip hop anga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. FABELOVE FABELOVE vacation boy. Itariki 18 ukwezi kwa kabiri 2023 ku gitaramo cyari cyahuje abaraperi bakomeye cyane mu Burundi hamwe no mu Rwanda. Igitaramo cyari cyabereye kuri World Beach cyari cyiswe Trapish. Uyu niwe muraperi wenyene yaserutse kuri stage abafana barumigwa agavumbi karatumuka. Abaraperi bavuye mu Rwanda namwe bakuri ingofero abaravuga ati tugiye twabona uwo bitwa umuraperi noneho. Wewe nimba utaruhari ntuharire. Uyu kandi yigeze kuboneka mu kindi gitaramo cyabaye inga mu Burundi gikomeye cyane cyitwa Festival Sika. Ico gitaramo cyabaye itariki 1 gushika kuri 6 ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze 2022. Benshi baravyemeza abandi bake bakabihakana ko uyu FABELOVE vacation boy ashobora kuba ari king of hip hop ngaha mu Burundi. Ndakwibutse ko afise n'indirimbo shasha imaze imisi mike cyane isohotse kuri YouTube channel yiwe yitwa Shosha ari kumwe na Keshan Kills. Reka ndagusabe akanya gato cyane ubundi ndakwibwiriye ibyo utaruzi kuri FABELOVE chance Keshan boy. Ambanze ndakwibutse nimba utaratunda subscribe kuri YouTube channel yacu uriko urahomba byinshi cyane. This is animation time ari kugezaho ivyo utaruzi biza kugutwara amasegonda atarenze 3 yonyene kugira ufyonde aho handitse subscribe chance sabone kugira ngo ibiganiro nk'ibi nibizoze biragucika. Iyi ni YouTube channel yonyene mu Burundi ishobora kukugezaho tumwe mu tuntu n'utundi utaruzi ku baririmbyi bacu bo ngaha mu Burundi. This is animation time. Abombardimenti intare y'umuci king of animation, the master, the monster, the tough, the area, and the one and the one. I'm special upon right Tizu. I don't care who's doing better than me, I'm doing better than I was last year. There is me versus me, what I'm looking for is what I deserve. Pick your own dreams and go after them, so that when they will search you out, you're the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. I never stop when I'm tired, I stop when I'm done. I'm simple bombardment nkuko bisanzwe. Shimirimana Fabrice akaba ariyo mazina yiwe nyakuri.
uyu yavukiye ahanyene mu Burundi aho mu gisagara ca Bujumbura aho witwa neza mu Kanyosha. Imbere yuko mbandanya kwanza reka manzi nakubwire ko uyu yaje kwitwa Keshan Boy. Keshan akaba yarikuye muri Kanyosha. Nshimirimana Fabrice yicaye ku ntebe y'ishure ayihaguruka ko aruka amashure yose ayahejeje. Uyu yize informatique de télécommunication. Yari incabwenge mu ishuri. Uyu atarenga mu bana batanu ba mbere. Ico ari naco kandi cyaciye gituma uyu amara amashuri hakiri kare. Fabrice Nshimirimana, it's a FABELOVE. Nyuma yaho uyu rero Fabrice cyangwa se FABELOVE atanguye kuririmba mu masite abaniga bagatangara bakumigwa, niho yaje gufata umwanya ukwiye aja muri studio gukora indirimbo yiwe ya mbere. Umuhinyanyuzi yamuhinyanyuriye indirimbo yiwe ya mbere yaratangaye aca mu ati wewe nusanzwe ufise kandi impano idasanzwe. Ico gihe FABELOVE yararapa abantu bakumigwa, niho rero yaje gukurikirana umudiho wa hip hop arawukurikirana gushika yaho awutsimbataza ngaha iwacu mu Burundi. Bamwe mu bamaze kumwumviriza baremeza 100% ko uyu ari we king of hip hop ngaha mu Burundi, naho bitahuriza ko n'abantu benshi bagiye batandukanye cyangwa abantu bose, ariko benshi uravuga ko uyu ari we king of hip hop ngaha mu Burundi. Uyu FABELOVE nawe ubwiwe yafashe umwanya aravuga ati Umwami wa hip hop mu Burundi bwawe. Jewe nije mwami w'umudiho wa hip hop ngaha mu Burundi. Hip hop siyo ndondeza cyangwa se ngo ngende kwiga ahandi. Hip hop indi mu maraso. Hip hop ni umudiho nakoze kuva kera kandi ntiteze na gato guhemukira. Ama challenges duhura nayo ni menshi cyane, ariko buri gihe tugwana nayo kugira tugerageze kwiteza imbere. Ayo namwe mu majambo FABELOVE cyangwa se Keshan Boy akunda kuvuga mbese kandi yatsimbataje agushika n'ubu akakanya. FABELOVE, FABELOVE Keshan Boy. Cheke kubaheba mu ntege eshe Fisa kugira bageze ndakutase. Hey arabizi na weswe kwigunga sikomeza. Niwafata akanya ko gutondesha abaririmbyi baririmba umudiho wa hip hop ukagera kumenya bagahita tutaravuga izina FABELOVE, uzoba wibeshe ako gapapuro cyangwa se abantu uzo uri kuravyandika uzoce wataura cyangwa se uhafute kuko uzo uri kuribesha. Bamwe mu baririmbyi bakomeye cyane bo ngaha mu Burundi, bamwe mu bamaze gukorana indirimbo na FABELOVE baremeza neza ko uyu ari we muririmbyi wa mbere mu Burundi aririmba neza cyane amanota kuyandika 5/5 umudiho wa hip hop. Amashimeshi cyane n'agahumba FABELOVE is the best rapper. Yeah. I'm a master. Duhereye nko kuri Sat B, Alvin Smith hamwe n'abandi. Ndiko ndibaza kandi muranibaza ikintu cyatumye uyu muririmbyi FABELOVE bamwe mu bamenyesha makuru bamwirengagiza, bamwe mu bamenyesha makuru birengagiza indirimbo aba yasohoye, bamwe mu bamenyesha makuru batavuza indirimbo ziwiwe. Ndiko ndibaza iryo kosa FABELOVE yoba yarakoze rituma bamwe bamwirengagiza ariko bagaza gupostinga abandi. Amwe mu maradiyo ntavuza indirimbo ziwiwe, bamwe mu bamenyesha makuru ntibavuza indirimbo ziwiwe nkuko bavuza iz'abandi. Ndiko ndibaza ikintu FABELOVE yoba yarakoze. Imbere yuko tuja kubiteramo, reka mbanze nakwibutse ko uyu FABELOVE ubu tuvugana akakanya afise indirimbo yiwe shasha itamana iminsi indwi iri kuri YouTube channel yiwe. Indirimbo yitwa Shosha yakoranye na Keshan Kills. Indirimbo nziza cyane kandi iryoheye amatwi. Nimba utarayumviriza iri kuri YouTube channel yiwe urashobora kuyinyenyera. Vuke Shosha babarira cyane aho mvuga makosha. Reka tumaze dusubira inyuma gato mu mwaka weze 2022 kuva itariki 1 gushika itariki 6 ukwezi kwa 11.
mu Burundi hateguwe igitaramo ciza cyane cyari cyahuje abaririmbyi bagiye batandukanye cyari ciswe Festival Sika ahagaragayemo uyu muraperi FABELOVE aho yaririmbye abantu baratanga ndetse bamukomera n'amashyi menshi baravuga ati we urashoboye cyane. Ndakwibutse ko ico gihe FABELOVE naho atabaye wa mbere ariko yaritwaye neza kuri stage. Ico ni kimwe mu biteramo FABELOVE gikomeye cyane yakoze muri uwo mwaka wa 2022. Mwaka turimo 2023 neza kuri World Beach itariki 18 ukwezi kwa kabiri 2023 mu gitaramo citwa Trapeze aho cyahuje abaririmbyi bakomeye cyane kuva mu gihugu cy'u Rwanda aho baje gukora igitaramo ngaha mu Burundi namwe n'abaraperi bakomeye cyane bo ngaha nyene iwacu mu Burundi. Umwe mu baririmbyi baririmba umudiho wa hip hop azwi neza nka FABELOVE cyangwa Fabrice Nshimirimana Christian Boy turiko turavuga ko uyu munsi niwe muraperi yitwaye neza gusumba abandi baririmbyi bo ngaha mu Burundi nkuko byabonetse kuri stage. Duhereye ku myambarire uyu Christian Boy yari yambaye, niwe muririmbyi yari yambaye neza nk'umuraperi mu baririmbyi b'abarundi baririmba hip hop bari batumiwe muri ico giteramo. Byonyine ukimubona wacha ubona ko ari umuraperi byanyavyo. Akimara gufata mic abafana bose begeye imbere agitangura kuririmba bose bakoma induru uravuga ati uyu niwe muraperi neza. Abaraperi b'abanyarwanda nabo nyene aho bari bicaye baravuza ati uyu muririmbyi ntasanzwe. Christian Boy byumvikana neza ko yemeje aremeza aratimbataza aremeza ko ariwe king of hip hop ngaha mu Burundi. Abari bahari baravyiboneye. Isi FABELOVE Christian Boy. Alright Izu. Uyu yagiye aboneka mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'abaririmbyi bo ngaha mu Burundi, nyinshi zigiye zitandukanye kandi akaziryosha uko bishoboka. Ndiko nditapa ibinege ndabihuha zana mifoko navyo bigahuha. Numwe mu baririmbyi baririmba mu gihe wa hip hop bakunda gusohora rimwe na rimwe ariko iyo basohoye baba basohoye vyanyavyo. Uyu kandi niwe muraperi ashobora gusohora imwe mu mwaka ariko igakundwa cyane kurusha iz'abandi baraperi. Yifitiye audio nyinshi gusumba ama video ariko igikundiro afise siziko no kwikubwirira ngaho. Uyu kandi yagiye yegukana ubushimwe bugiye butandukanye kubw'impano yiwe afise ya hip hop cyangwa se yo kurapa. Ubushimwe bwinshi yagiye abutwara kandi akabutwara abandi baririmbyi bari bahanganye nabo nyene kandi bakomeye cyane. Uyu kandi yigeze gufata mu mugongo abaraperi bakomeye cyane bo ngaha mu Burundi, arabafata mu mugongo igihe bari kandi no mu marushanwa batahukanye ikibanza cya mbere bagitwara. Kandi uyundi muririmbyi mwibaza ko ariwe king wo ngaha mu Burundi. Abo bana batwaye ikibanza cya mbere bagitwara uwo mwitwa ngo ni king wa hip hop ngaha mu Burundi. Abo bana kandi bari batojwe na FABELOVE. Ufise uko ubibona nanje kandi ufise uko ndabibona, ariko ndazi neza ko turi abantu benshi dushobora kwemeza ko uyu muririmbyi FABELOVE ko ashobora kuba ariwe king of hip hop ngaha mu Burundi. Bamwe mu bari bahanganye na FABELOVE muri kino kibuga cya hip hop mu Burundi bamwe barabivuyemo abandi bagenda guhibongoza, ariko FABELOVE we yafashe umwanzuro aravuga ati iyi hip hop sinzopfa na gato ndayihemukiye. Nta mwami yota ubwami bwiwe agihumeka umwuka w'abazima. Sinzi ko umaze kumva inkoho yitwa AK47, sinzi ko umaze kumva machine gun, kujya wayumvise amasasu atavanako. Ni nako uyu muririmbyi FABELOVE arapa imirongo itavanako iyo afashe umwanya na mic ariko araririmba.
subira kandi ubwire vyo bimana gato ubone sho mwereke rap nyene yo singe na macha nikopo kurapa nk'uri mu ngodo. Uyu ndazi neza kandi ntahengesheje kuba muzi hirya iyo nino nta ukundwa na bose kujya kandi atanumwe yankwa na bose. The one and only, the master, the monster, FABRICE FABELOVE, so FABELOVE boy. This is the animation time. Call me Bombadi, I'm MC Bombardment. Iki nico kiganiro cyonyine utazokumva ahandi atari nganye kuri YouTube channel yiwanje MC Bombardment. Ariko ndagusabira akanya gato cyane kadashikana amasegonda natatu ufyonde wanditse subscribe cyangwa se sabone kugira ibiganiro nk'ibi nibizoze biragucika. Ndazi ni byinshi utazi, ndazi ni byinshi utamenyeshejwe, ugomba kumenyera nganye kuri YouTube channel yacu akubufatanye na MC Bombardment. Ariko maze ndakwibutse yuko ibiganiro tugufitiye byinshi cyane, ni byinshi tuteganya kubagezaho. Senda subscribe n'agakengeri kugira ngo utazocikwa na byinshi utaruzi. Ariko tuze dusubire mu yindi animation cyangwa se mu kindi kiganiro kizokurikira. Anda nagushimire kandi kuri kano kanya waduhaye uri kuratwumviriza. Imana ikongereza imigisha. Ciao ciao.